Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze kuri uyu munsi wa kane w'itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2020 mukaba muri kumwe na Pastor Nkeshimana mu ishengero rya Hope Church Caramagahahe. Ishengero rya Hope Church mu Caramagahahe riri ahantu haboneka ntihagoye, uvuye nko muri ville haroroshe kumenya. Urutse bus uruka bus kwibara rya 10 ukaca uja kwibaba rikurikira ni rya 11. Aho niho tuba turi ku ishengero rya Hope Church Caramagahahe, ni barabara rya 11 ryo mu Carama. Urihagaze ko ukiri kwikaburimbe ucuribona riri hafi ku ma parcelle ari hafi cyane. Ni barabara kandi bita ijyamabeni, ni barabara bita ijyamabeni canke ku kibuga. Naho ufata moto ukambwira ati njana ku kibuga kiri hafi y'uruzi Gikoma, kibuga kiri hafi y'uruzi Gikoma canke ijyamabeni riri hafi y'uruzi Gikoma canke rya 11 ryo mu Carama. Ushitse ku ikaburimbi gusa uraba muri Carama ucubona ishengero. Ego turagwaye kaze rero nawe kugira ngo uzotugendere. Rero uyu munsi rero wa kane ni umunsi mwiza cyane Imana ateguye wize tariki 27 imbere ni wo munsi wa kane wa nyuma w'uku kwezi, kandi murabona ko amatariki ariko aragenda. Ushaka kuba umaze iminsi uri ibibazo byinshi cyane, mbere ukabona umenga ntubona ingene uzobivamo, ukabona umenga biragoye, bizova biba nabi cyane, ariko ntaco uza kuba Yesu arakubona. Yesu aritwararitse ibyawe, Yesu aritwararitse ubuzima bwawe, ko yagushikanye muri iki gitondo cyo kuwa kane ukaburi kumviza ivyo Yesu akora. Kandi ivyo Yesu akora akaba yabikoreye benshi, nawe ahava gukorera nawe igitangaza, kuko ni Imana idukunda kandi itagira nkunzi. Turagwaye kaze rero ukurikirana ikiganiro, kandi tukaguhana kandi ni kaze kuzoza ku rusengero kuri Hope Church, kuko kwa Mungu izo ari tariki 1 z'ukwa gatatu tuzadufisa amasengesho adasanzwe y'ukwezi, amasengesho y'ukwezi. Ayo masengesho rero ndayakwifurije, buriya rero ni byiza gutangurana n'Imana. Urabona izo bari tariki 1 itanguye ukwezi kandi ikagwa ku munsi wa Mungu. Ni byiza ko uzobuhari nawe uzoze dusenge isengesho ritangura ukwezi. Mbere tuzosengera n'abantu bafite imitwaro itandukanye, imitwaro iyi canke yindi. Urashobora gufisa umutwaro wananiranye cyangwa ugasanga ni ingwara yananiranye, cyangwa ugasanga uri mu gasuzuguro canke urakeneye iki na kiriya. Yesu yama yabikoze kandi nta mpamvu nimwe yotuma atabigukorera. Turagwaye kaze kuri wa Mungu w'itariki 1 aho tuzotuko tusengerera abantu bose gutangurana ukwezi n'Imana. Ariko rero kandi uno munsi rero turaza kuvugana ku majambo y'Imana. Uravuga ushobora kuvuga ati none ndashaka kuba ntahazi, watanze adresse ndashaka kutayibona neza. Reka ndaguha nimero zo mu protocol ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Iyo protocol acha kwakira, umuhamagaye acha kwakira kugira ngo ashobore kugufasha kukwereka kumbure ushobora kuba utahabonye neza. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.
Kaze muri uyu mwanya aho tuzi ko muri benshi cyane muri ko muradukurikirana. Yesu abahezagire cyane. Iki gitondo ciza n'umunsi mwiza Imana yateguye ko tubonaho ivyiza kandi ivyiza bitandukanye. Uwo munsi Yesu yawukoze ko bwanje, yawukoze ko bwawe kugira ngo tuhezagirirwemo. Turabandanye rero turiko turiga kuri ca cigwa cacu aho turiko turiga kwijanye na Lazaro yari yapfuye maze Yesu aramuzura. Turiko turiga rero ibintu 14 bigaragaza ko Yesu afise icagira gukorere, ibintu 14 bigaragaza ko Imana ifise ikigomba gukorera. Tumaze kwiga ibintu 11 ubu tugeze ku kintu gira 12 nico tugira twige uyu mwanya. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 11. Murazi ko arico gice tuko turiga ko ni igice ca 11. Tugeze ku murongo wa 39 turasoma mu izina rya Yesu. Yesu aravuga ati nimukureho iryo buye. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati mwami, erega ubu aramaze kunuka ko amaze iminsi 4. Namakuru ya Lazaro yari umugenzi wa Yesu. Nabashiki biwe ba Lazaro babiri, Marita na Maria, nabo barabagenzi ba Yesu. Ariko Lazaro aragwara, araremba, Yesu ntiyaza kumuraba kandi yari amaze kumenya ayo makuru. Kandi Yesu mbere wanashaka yaciye anarara aho yarari yamamara iminsi 2 ataje no kuraba amakuru ya Lazaro. Lazaro arapfa, baramuhamba, bamuhamvye Lazaro bisaba ko Yesu agendayo. Ashitseyo asanga bamaze kumuhamba, amaze iminsi 4 yarahambwe. Aya niyo makuru Marita ariko aramubwira ati buriya tumaze iminsi 4 twaramuhambye, amaze iminsi 4 yarahambwe kandi aramaze kunuka. Ni kuki Yesu yabanje kurindira ngo abanza nuke? Ni kuki Yesu yabanje kurindira ikibazo cawe kibanze kinuke, kibanze kinukira abantu? Yesu yararindiriye bibanze binuke. Yesu yararindiriye bibanze binuke. Abantu baravuze byinshi ntibari bwaheze kuvuga. Yesu yararindiriye babanze bavuge bayamare yose abarimu. Urazi ko ari abantu bazi kuvuga cyane. Avuga kabisa amasaha 28, avuga kabisa, akavuga kugeza hasa amazi yo kunywa kanywa kabisa kubera amate yamuheranye agasura kandi akavuga. Ariko aravuga inkuru y'undi muntu gusa, akakwigana akakuvuga, akavuga ko akuzi cyane kandi hanaho usanga atanakuzi cyane, agakuzi inkuru kabisa akayigeza kure. Ntibigutera ubwoba. Yesu yararindiye na Lazaro ko abanza arabura. Yararindiriye arapfa, yarabanje ararindira aragwara. Lazaro aragwara, aremba, arapfa baraja guhamba. Umunsi wa mbere urahera, umunsi ugira kabiri urahera, ugira gatatu urahera, ugira kane urahera. Lazaro yibereye mu mva yaboze. Imagine iminsi 4 yaboze, yanutse. Yesu yararindiriye ico kibazo ko kibanza kikanuka. Harahantu ugera ukumva umenga ati Yesu none ko bigenze nabi, karabaye. Ukazibona karabaye nyene. Urumva ariko urasenga Imana, Mana umfashe ntibankure mu kazi, Mana umfashe ntibankure mu kazi. Ukazibona hageze aho bagabanya abakozi niho bayi wa mbere gukugwamo. Uti none Imana yamevye. Oya, aracarindire ko binuka. Abantu rero bace batangura kuvuga. Lazaro akigwaye ntibavuze ko wibaze abantu bagwaye ntibaza ko amakuru adashika kure ko nakayagwaye. Mugabo yihenda apfe. Uraba ingene amakuru aza gushika kure. No ku radio barabivuga bakavuga ngo babiki umuryango wo kwa naka nabo muri Canada bakaca bababwira ngo nanaka ngo ari muri Montreal, ngo muri Canada nibindi bisagara tutaza amazina, bakabivuga kugira ngo berekane ko yapfuye yarafise abantu bakomakomeye bari hanze. Ivyo ntaco bikanga umuntu wapfuye wapfuye. Ariko kandi Yesu arafise ububasha n'ubushobozi bwo kuzura ari byapfuye bimeze uko bimeze kose nubwo biba bimaze kubura. Yesu ashimwe cyane. Lazaro yaramaze kunuka, nawe ivyawe byamaze kunukira abantu. Aho bigeze aho nyokwanya kwirukana, aho bigeze so wanya kwirukana musaza wawe canke mushikawe canke ikinuki akagukorera ikintu gatangara. Aho umuvyeyi yakuvyaye utangara ijambo akubwira cyangwa ugatangara ibintu akoze. Aho usanga umwana wivyariye arakoze ikintu cyangwa aravuza ibintu uratangaye kugira ngo bibanze binuke. Abantu bose bakubone nabi, abantu bose bakubone nk'ishitani,
isoni abantu bose bakubone nabi bimere nabi kagahuzu kandi ka jaune nyene kugeza aho basigaye bakwita en jaune kuko niyo mpuzu wama wambara misi yose ya jaune canke ya bleu canke ya blanc canke sinzi imeze gute basigaye bakwitiranya niyo mpuzu kuko ni chafuka nikufweka ukanikuvaye urumva wamuyambara misi yose ku mugoroba ukayimesa mu gatondo ugakubita ku pasi ukazinduka uja ku kazi canke ku buzima bundi abantu bakabona kasa neza mugabo ni kakandi kwa kundi nyene. Imana igomba kuguhindurira amateka, Imana igomba kuguhindurira ibihe, Imana igomba kugukura muri ako gasuzuguro, Imana igomba kugukura ahantu. Niyo mpamvu yarindiriye ko binuka, niyo mpamvu yarindiriye ko abantu bose babimenya, niyo mpamvu yarindiriye ko na wa wundi ari hariya berega baramwandikiye kuri WhatsApp kusigaye umeze uko, baramwandikiye no kuri Facebook kusigaye umeze uko, baranamubwiye na wa wundi baramubwira ivyawe kugira ngo bibaze vyamamare hose kugeza aho bavuga ati naka bimeze uku nakuriya. Nimba waratevye kurongorwa, nimba ufise ubuzima bubi, nimba vyagenze gutya nakuriya, ivyo si probleme nini. Yesu arafise ubushobozi n'ububasha bwo kuvuga ijambo byose bigahinduka. Yesu yararindiye ko binuka. Ego noneho yahashitse. Reka tusabe Imana igira ikivuze ku buzima bwawe. Ego bihinduke, ivyari byaraboze bibe bizima kuko arabishoboye. Nkuko yazuye Lazaro araza kuzura nawe ivyawe nubwo biba byaraboze. Business yawe yaraboze, yaranutse, urudandazo rwawe rwaranutse kabisa. Ibyo kurima byawe, ubworozi bwawe, ivy'akazi kawe, ibimpuzu zawe, ibiki vyandagutakiye byaraboze. Ingwara yawe yaramaze gushisha abantu, warabaruhije nibakiza no kukuraba, niba nakikubaza ibijanye n'ingwara zawe, niba kikugurira na ya miti nibikimeze kwa kundi, ariko ragomba gukora ikintu. Bose bazotangara, ndakubwije ukuri, bose bazotangara. Kandi aho byageze hose byanutse, aho byageze hose niho bizogera hose byazutse. Aho byageze hose binutse niho bizogera hose uzutse. Kutavyumva. Aho byageze hose binutse niho bizogera hose bizutse. Yesu aguhezagire. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, uyu mwene data ariko ararira mu mutima, arumva agahinda n'umubabaro kubijanye n'ibibazo ariko aracamwo bigoye kandi biteye ubwoba. Arakeneye kumutabara. Igihe ciwe ni ikinyene, aho ugiye gukora ibikomeye n'ibihambaye, ubuzima bwiwe bushasha. Mu izina rya Yesu Kristo ndagaruje amagara yiwe, sante yiwe isubire kuba nziza. Ingwara yari yamufashe ndayihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe Mwami bugaragare, bose bamenye kuri Imana ikomeye kandi hambaye. Ibitangaza bikoreke, Satana maramare gwera uno munsi kugeza ibihe byose. Ntazasubire kandi kurira, ntazasubire kandi kugira ico kibazo. Inyishu y'ibiboneke. Ndizeye Mwami ko byumvise kandi kubikoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami umucunguzi wacu. Amen. Yesu aguhezagire cyane. Turashimiye abantu bama barungika ubutumwa bakaburungikira abandi. Yesu abibahezagirire cyane. Murashaka kubusanga kuri Facebook yacu, mu partage kuri YouTube, mu partage kuri Facebook, YouTube, WhatsApp, mu partage. Yesu aguhezagire. Namba uri kuranyumviza ku radio, urashobora kunyandikira kuri zo nimero nimba ufise WhatsApp kugira ngo nawe tuzore tukurungikira ubwo butumwa, kugira ngo nawe tuzore tukurungikira ico kiganiro. Yesu aguhezagire cyane. Ugira umunsi mwiza. Murakoze. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza wuko tugira tubahe akajyo ko gukurikirana izimwe mu ntahe z'ibiriko birakorerwa mu ishengero rya Hope Church. Ni zimwe mu ntahe gusa, sinahe zose, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Nakubwiye ko ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe hafi y'ikiraro ca
Gikoma afika cya Gikoma kwibarabara bita iry'amabene ni barabara rya 11 rya Carama no kuvuga uvuye ku 10 hajya mabisa katira maze irikurikira bita iry'amabene naho nyene ni hafi y'uruzi Gikoma. Rero mukanya rero mucamukurikirana intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church kandi nawe Yesu yogira icyo akukoreye ntagira nkunzi oya nawe yo kugirira neza Yesu aguhezagire cyane. Yesu ashimwe agitangura gusenga nagiye numva mu nda hari ibintu binjya cyane numva harashushe agiye kurangiza numva hakanye cyane mwami Yesu rero agire neza je numva nakize. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Naje ndashima Imana nashitse ngaha numva fisi seseme ariko ndumva ubu byaheze byose bimeze neza kabashima Imana kandi ko rimaze iminsi ngwaye mugabo nakize kandi nkashashimira n'umubyeyi wacu ikibazo nambwe yasengere caravuye mu nzira Yesu abahezagire kandi abongera umuri. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ahantu kuri hari Imana hano hantu hari Imana by'ukuri jewe mprofisa kakanya kwa Mungu uheze naraciye mu biro ndabwira umungere wanje ndamubwira ati burya jewe nafatiwe ahantu ku kazi ibintu byinjiye mu kuboko byinjirana mu kuryo hageze ku mugoroba birahindura biza mu kubamfu nayinde bimaranye nk'amezi abiri hama kwa Mungu niho nashitse ndamubwira umungere wanje turasenga maze gushika kuwa mbere nukuri naragiye kubikorwa ndakora ndasubira ndiyumviriza na pomade nahora nkoresha ndayibika ndasubira ndiyumviriza nsanga nakize. Rero nukuri mpagaza nshima Imana nshingira intahe mvuga ko muri Hope Church hari Imana nukuri ntimuje hirya no hino hari byose Imana ibaho umugisha. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mumfashe dukomere Imana yacu amashi. Magaze ngashima Imana nanje kubyo yankoreye muno mwanya. Ari ibintu nari maze imisi sengera kandi giye kirekire cyane ariko nabariwe ko nishyuwe uyu munsi nyene kandi nivyagaragara nzoshima Imana bihagije. Yesu abahezagira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe kandi bwa mbere ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nanjye ndashima Imana cyane naribarutse nibaruka Cesarienne byari bigoye cyane byari bikomeye. Abandi barabatahura barambwira ati mama wewe nturakira. Barambwira ati kubera hari ukuntu ba mu bitara abaganga bakakurambirwa. Baravuga ati taha nta kuri n'ivyanka uzosubira ugaruke. Ti kuko wowe ahantu twabaze hari binure byinshi ntiwuma nk'abandi. Ndataha nguma numva ingorane ziguma ziza ejo nariko ndabwira umuntu tubana ndabona nzosubira kwa muganga kugira ngo basubire barabe neza barambwira turasubirayo n'ubundi atwari bakurungitse utarakira ariko shitse ngaha ko naje mfise ububabare bwinshi buraheze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe nanje mpagaze ngashima Imana je ngaha numva mbabara mu nda ariko nashima Imana ko nakize. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Nje gushima Imana kuvyukuri iyi ngoro y'Imana nukuri hari Imana mubanze mu mpera amashimana. Jewe nje gushima Imana nari maze igihe ngwaye urutoke rukaguma ruhunja simenye ikirunja mu rukavyimba n'ugwara ndabona ko rugomba ruveyo ariko turiko turasenga nagiye numva ruko rurakamwe umuriro naciye nguma kugira uwo muriro numva ko wopunguka ariko tumaze kwicara wa muriro waciuhera nca numva urutoke rurakanye. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe kandi igihe twari ko turasenga naje numva mbabara mu mutwe cyane naguma mene ku mutwe numva imisonga igumenyurana mu maso no mu mutwe ariko twari ko turasenga numvise ibintu biza mu mutwe ubu numva ngomeye neza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yesu nashimwe. Nanje mbanje kubaramusa mu izina rya Yesu. Ndashima Imana kuri uno mwanya mbaye hano hantu nari mfunze ukwezi n'indwi zibiri ntashika hano hantu ku mpamvu y'umubiri ukungene wagiye umpinduka. Ariko ico ndagishima Imana ko banyandikiye ibitaro no kuri sinigeze ndavyinjira Imana yarafashije. Ikindi ni ukuri nshimye Imana nuko nshitse hano mu gihe cyose aho mbaye hose naguma ndiko ndarira Mana kubera iki nanje abandi bari mu nzu badapanze mugabo je nguma mpanze. Nukuri numva ko inyishu yiwanje nayo nyene ibayemo Imana ibahezagiye. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe nanje magazi ngashima Imana. Dimanche y'indwi iheze twarasenga sengera abagwayi ariko sinabashe guhaguruka ngo mvuge igitangaza Imana yakoze, ariko narabibonye muri nondwi bwa mbere na mbere ndanga gusaba imbabazi Imana kuko Imana yarabinkoreye ntabwo nashimye, ariko no munsi Imana nishimwe cyane narakize. Yari ingwara yo mu maraso yari imbangamiye cyane sinabasha kuvuga, ariko ndashima Imana ko yanabaye kandi ubu ndimva meze neza cyane. Yesu abaheze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amananje maguruke shima Imana. Nari maze igihe kirekire fise passport ntazi iyo mbucanja ntazi ico Imana ibuca inkorera, nari nihebuye mugiye Imana iranyishuye iriko irancira inzira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Imana ishimwe. Naje mpagaze ngashima Imana ku bitangaza Imana yankoreye. Je narafashwe n'ingwara idasanzwe nkeka n'umudokiteri wose ndamwigana ingwara ngwaye byaramusiga. Umunsi wa mbere ngwaye natangiye gufatwa no kubura impwemu. Ndabura impwemu nge muri douche mpaka gupfira muri douche mva muri douche biranga nuko mvuga ko kubura impwemu zirakatika burundu. Niho sinzwe nabivuze ndabivuga muri groupe ko ngwaye y'abadimi. Gerardine arantelefona ambwira ati ugwaye gute, ndabimubwira ko ngene ngwaye sinanzi ko bari ngaho masengesho. Ashavuga ati mbwira adresse y'inzu yanyu ni nimero y'inzu na adresse ahantu inzu yanyu iri. Ndabimubwira ashavuga ati reka rero dusenga Imana irakora igitangaza. Yarasenze nukuri cyane hatangura kumva kuvuga numva imwe mu ziko ziragaruka mugabo ukeye bikanga ngumye mvuga nkumva umenga aha ngo masaduke. Mukuru wanje aravuga ati none twogwarira rimwe ingwara tutazi aho zivuye genda wipimishe. Mwateka kwanda ngene nipimisha 5 ngiye kwipimisha 5 bararibura cyangwa ndakubona n'umudokiteri arapima avuga ati none wagwaye tension cyangwa ati je nta tension ngwaye. Arambwira ati none haba umuntu yoba yagushavuje cyangwa ati oya. Arapima tension arabura, apima ntuzenya mu manteste arabura, apima ingwara zose arabura. Mfati ko tumbuza ingwara zose genda wipimishe typhoid wipimishe na malaria. Ngiye kwipimisha typhoid barabura, malaria barabura. Mfati none nibiki achavuga ati rero tugomba dupime igitigiri cy'amaraso wobufise tumva ko ari amaraso make nuko bari amaraso menshi. Ati nta kibazo. Achavuga ati nindi ngwara isigaye twopima ni diabete ko ingwara zose twazibuze. Ati Mana none nkaje no gwara diabete bivuye kuki? Cyandabwira docteur je sishobora kugora diabete nikibaho ngo kubera ngo no kurapima uminga ku bintu je niyize. Cyangwa ati Imana nizeye sho kugora diabete igwara abantu bakuze kandi je simbona ko ene je no gwara diabete. Docteur acaratwe nkavuga ati je ndakugegenda upime bino bipima cyangwa tutangura kumeneka amwe n'uvuma nga no sara. Ati Mana ni ibintu nibiki? Bavuga ati katubasengere. Barasenga baje kunsengera Gerardine arantelefona ati bimeze gute? Mwati nta mitende ngo reka dusenga Imana. Mwati ego numva meze neza ndavuga nta mwemu nangorane yimwe mufise no kubabara mu nda nta bibyo nkifise. Nukuri muyikomera Imana yanje amashi. Woburusha woburemerewe wofise ibibazo waburiye inyishu wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana. Wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Nizere ko izo ntahe zagize icyo zigufasha wumvise ko Yesu yama yabikoze kandi yama yabikoreye n'abandi benshi cyane.
kandi nawe ashobora kubigukorera ntaco bitwaye nubwo ukwezi kwari guheze ukwezi kwari guheze kuko tugeze itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri kandi muzi ko uku kwezi kuzohera ni tariki 29 uku kwezi rero urashaka ko wagizemwe ibibazo ibicanke ibindi canke ugasanga byabaye ukundi ariko rero kuraheze rero ni byiza ko Imana ikugirira neza nawe muri uku kwezi kutugira twinjiremo kundi kuko kwezi kwa gatatu ndakwibutse ko itariki imwe izo ari kwa Mungu turaguhaye kaze hajya mu ishengo rya Hope Church mu Caramagahe niyo tuzoba turi hazoba hari igikorane aho tuzoba tuko tusengera abantu bafise imitwaro ijya n'iyindi ariko kandi cyane tuzonasengera ukwezi kwa gatatu ni vyiza rero ko utangura ukwezi n'isengesho Imana yabigize neza izo ukwezi kwa gatatu kuzoba gutanguranye itariki imwe igatangura no kwa Mungu murumva ko bizoba bimeze neza turagwaye kaze rero mu ishengo rya Hope Church aho ni mu Caramagahe kuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu izoba ari itariki imwe turagwaye kaze igihe cy'isazi 2 n'igice tuzatuko tusengera abantu imitwaro ni myinshi cyane Imana yamayishuye si tuyishura oya turasenga gusa ariko Imana igakora ibikomeye nibihambaye turabona abantu benshi rero bahendwa hirya no hino nibi nabiriya ugasanga satani ko arakora ibi nabiriya kugira ngo abayobye ubwenge abasamaze abajene hirya no hino ariko ni muze tubasengere atakiguzi na kimwe kirimwo utabirinze kuriha amahera twahawe ku buntu tutanga ku buntu uze tugusengere nta mafaranga tugusaba nta kintu na kimwe tugusaba ntitukubwira ngo ugura amazi ntitukubwira ngo ugura amavuta ntitukubwira ngo ugura ibicanke biriya oya uraza tugusengere gusa Yesu agukorera ibikomeye nibihambaye yama yakoze byinshi cyane kandi dusenga mu izina rya Yesu Kristo Yesu akabikora kandi nawe arashobora kubigukorera nturinde uhendwa hirya no hino narumvise ibintu byinshi hirya no hino biba hirya no hino ntarinze kuvuga ariko nuze tugusengere Yesu arashaka gukora ibitangaza kandi atacurinze kuriha ku buntu Yesu yama yakoreye abantu benshi cyane ibyiza byinshi cyane reka ndakubwire ntiyagoye naho uva ruguru Yesu yo gukorera igitangaza ntiraba ngo uyu no mu gisagara ca Bujumbura uyu nawe hariya kaze cyane Yesu akugirire neza izo bari tariki imwe kuri wa Mungu isazi 2 n'igice uzoze tugusengere ntihagoye navuze urutse bise kuba muri bijya micungaro barahazi tuvuze kujya amabeni baca bahamenya bo barahazi abo bamuza Rubirizi za Tenga za Kagerure za Gatunguru za Carama za Kinama za Kamenge n'ahandi ngaho hafi barahamenya gose biraborohera Gasenyi hose barahamenya buvuze kujya amabeni haroroshe ufashe moto kamubwira ati njana mu Caramagahe hafi y'uruzi Gikoma kujya amabeni canke ku kibuga barahazi bahita ku kibuga canke kujya amabeni naho ufata moto naho ufata taxi velo canke naho uzana amaguru naho ufata bus gusiga kujya 10 aho hari station amabisi akatira niba bari kurikira iryo ry'amabisi ntihagoye niba bari kurikira iryo ry'amabisi urihagaze ko gusa ucubona ishengero bahita kumbaho bahadandaza imbaho ucubona imbaho ku ruhande abandi bakahita ku bafaraja ego turagwaye kaze rero kuri uyu Mungu kugira ngo tugusengere nawe uzubone igitangaza cawe hari byose ariko arakora kandi wewe usamaye uzawumva abandi bari kwashinga inahe ibyo Yesu yabakoreye kandi abantu bameze nkawe mureha muvyibushe kumwe canke monze kumwe canke bafise tubiri twombi nkawe ugasanga rero Yesu ariko arabikora neza cyane kaze Yesu aguhezagire rero mari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana ego wo mu ishengo rya Hope Church reka ndagwizo nimero zo mu protocol urashaka kutazanditse neza 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 ego ndakwifurije igitondo ciza uze kunguka nimbudandaza uze gukora akazi keza uze kwimbura neza uze kugirirwa neza muri byose rero hirya no hino na ya dossier yawe ize gusinywa na bya bintu bize kugenda neza nimbura umunyeshure uze kuronga na ya manota Yesu aguhezagire murakoze cyane Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church woburusha woburemerewe
wowe ufise ibibazo waburiye inyishu wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.